Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru ntibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'ibiriko biravugwa indari mu MUDD FDD ahavugwa ihangana ridasanzwe munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD cyangwa se secrétaire général wa CNDD FDD Reverano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye. Benshi baribuka ko mu minsi iheze Reverano Ndikuriyo yatanze imihoho mu nama nkenguza amateka akemera guhara ico kibanza. Bamwe bati cari giharuro ca Reverano Ndikuriyo kugira ngo yipange neza kubizoba mwikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD FDD rizoba kugenekerezo ya 2025 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 aho azashaka gutakaza ikibanza cyo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Abandi bati Reverano Ndikuriyo ikinigaruro cerekana ko yitegure neza guhangana na President Varisito Ndayishimiye yoba muri politike ndetse no matora y'umwaka w'ibihumbi 2027 mu gihe President Varisito Ndayishimiye we yarafise abizigirwa biwe yifuza kugira ngo baje muri iki kibanza kirimo Reverano Ndikuriyo. President Ndayishimiye numwe mu bantu batanga ijambo abarundi batanguye umwaka nukuvuga kugenekerezo ya 31 ishiri ya mbere 0 kila mwaka. Reverano Ndikuriyo nawe avuga umunsi inyuma nukuvuga ko Reverano Ndikuriyo aremesha ikiganiro kugenekerezo ya kabiri umwaka tuba tugiye gutangura. Ikiganiro gihambaye cyariko cyatanzwe na Reverano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD mu gihe ijambo rya President Varisito Ndayishimiye atakinini ryavuze nkuko tuza kubigaruka ko irya Reverano Ndikuriyo ni ijambo ryari ririndiriwe. Mbere yuko dutangura ibi vyose reka tubanze tubageze ko impamvu nyamukuru yatumye Reverano Ndikuriyo atanga imihoho mu nama nkenguza amateka. Reverano Ndikuriyo ubwiwe yivugiye ko yasanze atagishoboye ayo mabanga ngo ntagishoboye inama zimara amasaha 5 canke 12 ngo yipfuza ko abashaje baza barabisa abato. Bamwe bati ivyo bintu vyo kuja mu tuntu duto ntavyo agikeneye ngo yamarane yashaka kuba umukuru w'igihugu bakamwibutsa amajambo ngo ntaze atuzanira yandi maveribe ngo burya bazomubwira ko yivugiye ko ageze mu yindi monde mu gihe ayo mabanga akeneye umuntu agikomeye. Ijambo rya Reverano Ndikuriyo nkuko benshi barigaruka ko ngo ni ijambo ryashoboye kwibagiza ijambo ry'umukuru w'igihugu riheza umwaka President Varisito Ndayishimiye yashikirije nkuko nabigarutse ko kugenekerezo ya 31 ishire genekerezo ya mbere 0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Numusi abatari bake bari kugaruka ku ijambo ry'umukuru w'igihugu aho ari kugenekerezo ya kabiri 0 uyu mwaka. Ubu ntawe ucibuka ko President Ndayishimiye yashikirije ijambo. Ibibazo bihambaye tubisanga kwa Reverano Ndikuriyo kurusha kwa Ndayishimiye. Ikindi kandi Reverano Ndikuriyo yakoze no gushira umukuru w'igihugu na leta aho bibananira gufata ingingo kuri fomi. Ngo biragoye kumenya ko nibindi bisata umushikiranganje Ndikumana yari yarerekanye ko vyamunzwe no konona amatungo ya leta be no kuyasahura nkanagesa iyo bakorya amazone nibindi ko hari cyo leta izoshobora kubikorako. Kubijanye na fomi hoho leta Ndayishimiye vyo isaba guhangana n'umugambwe CNDD FDD kugira ngo hafatwe ingingo ngo burya Ndikuriyo asa nuwateye akamu Ndayishimiye ariko atamuvuze. Ngewe wifatiye mu gahanga umushikiranganje kiri muri leta kandi uzika kunzwe n'umukuru w'igihugu iba ari inzara y'ubwenge yo gutera agatsinde umukuru w'igihugu. Nkuko tuza kubigaruka ko kandi ikindi gikomeye Ndikuriyo yerekanye nuko ari bafise ijambo rihambaye ku bibazo bikomeye vy'igihugu mbere no ku bibazo ubundi birabwa n'umukuru w'igihugu ivyo ahandi bita domaine réservé du chef de l'État. Aho ni nko ku bibazo vy'imigenderanire n'amakungu aho Ndikuriyo ari watangaza ko umupaka wa Gatumba uzoguma wugaye gushika huguruye imipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Ivyo akabivuga leta n'umukuru w'igihugu atavyo baratangaza. Ni nko ku kibazo c'igisoda aho Ndikuriyo ari watangaza ko Burundi bugifise ingabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndikuriyo kandi yakoze intambwe ya mbere yo kuba ushobora kuvuga ivyo leta idakora neza. Aho ni nk'igihe yerekana ko kubona ifumbire ibura mu gihugu ari ikosa rya leta atari ikosa rya fomi. Yerekanye kandi ko hari abashikiranganje bataza akazi kabo afatiye kuri Ndikumana avuze ibitamuraba. Aho asa n'uwerekanye ku rwenge ko Ndikumana avuze ibitamuraba ngisa n'intambwe ya mbere y'ushobora kuzohiganwa n'utwara uyu munsi mu kwerekana amakosa ya leta yiwe.
Ikindi gikomeye cyane muri CNDD-FDD kandi nukwerekana ko ubushigikiwe na Ndikuriyo abakomeye kurusha ubushigikiwe na Ndayishimiye. Muri CNDD-FDD hari ijambo rikomeye bagendera ko ngo wegamira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe. Gikizoba kuri Alain Ndikumana kizoba ikimenyetso cyo kwerekana umugabo wari we hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo. Ese ngo Ndikumana azokugwa canke azoshigikirwa? Ese ibi byose birasigura iki? Abarundi bo kwitega iki muri uyu mwaka turimwo? Ni ibiki President Ndayishimiye yatangaje mu ijambo ryiwe riheza umwaka? Nkuko tugiye kubigaruka ko muri iki kigo vyose ntuze gucikanwa. Fyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Muti ninde azotabara umushikiranganje Dr. Alain Ndikumana? Reverano Ndikuriyo we mu yabajije ko uwo mushikiranganje akeneye gukingirwa nabo mwijuru. Bwabaye ubwa mbere umugambwe CNDD-FDD wifatira mu gahanga umushikiranganje wawo. Uwumvirije Reverano Ndikuriyo yo kwibaza ko uno munsi yo kwibaza ko atera abo utavuga rumwe na leta Ndayishimiye cyane cyane hageze ikibazo ca FOMI. Muti nta murundi numwe afise ikibazo cy'umutekano. Mu kiganiro yatanze kubamenyesha makuru umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze ko atari bwigere yumva ko umushikiranganje ajejwe ikigaga ca leta ariko aratega ubwoba kubera amabanga ajejwe. Yavuze ko adasoma imbuga nguruka bumenyi ayo makuru acako. Ni nyishu itangaje. Muti rero yamenye gute ko vyaciye ku mbuga ngurukana bumenyi kandi atazisoma? Umushikiranganje Alain Ndikumana yabivugiye mu nama nkenguza amateka wa CNDD-FDD fisine bijana kwijana. Umukuru w'inama nkenguza amateka Gervase Ndirakobuca yararemesheje umushikiranganje Alain Ndikumana anamuragiza ibisabisho by'abarundi. Rero vyagenze gute ngo ayo makuru ntashikire Reverano Ndikuriyo? Ndikuriyo yagiriye ko kandi akoresha imvugo isa no gukekeza Alain Ndikumana. Ati nimba umushikiranganje afise abapolisi bamucunga yo badafise umutekano. Yo badafise umutekano, umuntu asanzwe wewe yo bamerewe gute? Uwo mushikiranganje ashaka inzego zimucunga ziva mwijuru. Ukibazo ca FOMI naho nyene Reverano Ndikuriyo ntavuga co kimwe na Alain Ndikumana. Ndikuriyo yavuze ko FOMI atariyo ibazwa ikena ry'ifumbire mu gihugu. Yavuze ko ico kibazo kibazwa ubushikiranganje bubijejwe. Hano Reverano Ndikuriyo asa n'uvuga nka FOMI. Iryo shiramwe ryagirije umushikiranganje Alain Ndikumana ko avuga ivyo atazi ko yoja kubaza ubushikiranganje bubijejwe. Ndikuriyo asa kandi n'uwerekana ko leta Ndayishimiye ariyo iri mu ikosa kubona ibintu bitameze neza. Imvugo ya Reverano Ndikuriyo ntiyigeze ntinyegeza ishavu afise kukungene kino kibazo ca FOMI kiriko kiravugwa. Uko vyavugwa ko arico gihangange kiri nyuma ya FOMI bisa nuko yabigaragaje. Caba ikiganiro cyo kugwanira FOMI no kwiyamiriza ico cyose cerekana amanyanga FOMI yoba irimwo. Muti rero Alain Ndikumana yobagiye kuba wande. Ibitero ku mushikiranganje Alain Ndikumana birakomeye rwose. Umugambwe uramukaravye inyuma y'agasuzuguro FOMI yaheruka kumwereka. Amajambo President Ndayishimiye yavuze muri iyi minsi ntawe yigeze yerekana ko ari kumwe n'umushikiranganje wiwe. Gushika ubu ivyo Alain Ndikumana yavuze mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka bifatwa ko ariho leta y'u Burundi hagaze mu gihe bitavugurujwe na leta. Ivyo Ndikuriyo yavuze bica bisa nko kugwanya leta ya Ndayishimiye. Ngo bisanzwe kandi bizwi ko Reverano Ndikuriyo yashavujwe cyane no kubana Ndayishimiye yashinze leta atana kimwe abajije umugambwe. Ngo bishoboka rero ko ibi yavuze ariko kwerekana ko atemera abo bashikiranganje bandayishimiye. President Ndayishimiye umutingo yobagiye kwifata gute kuri kino kibazo? Ese azokwifatanya na Ndikuriyo ace ahana umushikiranganje Alain Ndikumana canke azerekana ko adakangwa na Ndikuriyo ace aja mu vyo kumusubiriza mu mugambwe? Hagati yabo babiri azohita mwonde. Ndikuriyo we yamaze kwerekana ko ataca atinya kugezaho afata nabo umushikiranganje w'umukuru w'igihugu. Ese Ndayishimiye we azobigenza gute? Bati tubihe umwanya. Nimwe kandi Reverano Ndikuriyo yamaze no gutangaza ko ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ritegekanijwe kugenekerezo ya 2025 uyu mwaka kandi ko rizoshira inzego nshasha z'umugambwe. Hagati aho nta numwe yitwararitse umutekano w'umushikiranganje Alain Ndikumana. Gervase Ndirakobuca we yamuragije ibisabisho. Ndikuriyo we yamubajije ko ashaka umutekano wabo mwijuru. Aho mwijuru ni hehe? Muso bagira murungike hamwe yashize kaburimbo. Nibazwa n'abantu benshi batandukanye. Amajambo kandi Reverano Ndikuriyo yakoresheje mu gukekeza umushikiranganje Alain Ndikumana aya akaza yibutsa abandi ibindi vyinshi vyagiye biraba ndetse n'ivyavugiye mu rubanza rwahora ari umushikiranganje wa mbere ari we General Bunyoni agware mu bitaro vy'Igitega. General Bunyoni yabajijwe icatumye
igihe yari muri sentare yabajijwe icatumye ahungira ku mukuru w'umutumba kandi yari afise abajejwe kumucungira umutekano. We mu nyishu yatanze yishuye ko yibutse ingene General Adolphe Nshimirimana na General Atanaze Kararuza bagandaguwe kandi bari bafise ababacungera. Hano Ndikuri ariko aritwengera ngo ntiyumva ingene Rendi Kumana bavuga ko umutekano we ubangamiwe kandi afise abapolisi bamucunga, ngo none akeneye abavuye mu ijuru. Yahereye gutwenga uwundi munyacubahiro vyashikiye. Uwo yari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara, nawe yatangaje ko abangamiwe mu mwaka w'ibihumbi 2013. Ico gihe yavuze ngo bishitse agapfa ntibaze bamuhambe hadakozwe ibipimo ku kimwisho autopsy. Nivyo abamucunga yari abafise, ariko sibo bari gucunga uburozi yohabwa. Ndikuri yo yibajije ko umwaka uheze nawe yiyobagije ko umwaka uheze nawe yahaswe kandi afise abamucunga. Muyoba yamaze kwibagira urupfu rwa President Nkurunziza ruvugwa ko vyinshi ugira nabamucunze yabuze. Ngo nakamaramaza rero kubona umushikiranganje ujejwe ikigega ca leta amenyesha ko umutekano w'ubangamiwe n'abakeneye kwiba leta hanyuma akishigwa inyishu zo kumukekeza gusa. Sivyo gusa ko twabigarutse ko ikintu gihambaye Reverend Ndikuri yo yakoze no kwibagiza ijambo ry'umukuru w'igihugu riheza umwaka. Iryo ni ijambo President Evariste Ndayishimiye nkuko twabigarutse ko yubwiwe yatanze ku igenekerezo ya 31 ishira igenekerezo ya mbere 0 uyu mwaka. Wari umunsi abatari bake rero bari ko baragaruka ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Reverend Ndikuri ico yakoze ni ugushira umukuru w'igihugu na leta aho bibananira gufata ingingo kuri fomi. Kandi Reverend Ndikuri akaba yaravuze kuri vyinshi bitandukanye harimo n'ikibazo c'umutekano w'umushikiranganje ndetse n'ikibazo c'imigendanire n'andi makungu, aho ubwiwe nkuko twabigarutse ko yivugiye ko hari imipaka itazokugurwa mu gihe iyindi nayo itaro kugurwa. Mu yandi makuru reka tugaruke ku bindi biriko biravugwa. Igitega umwana na se bagirizwe ubwicanyi muri Burunga. Abanyagihugu bo bakabasaba ko ubutungane bukora. Abantu babiri aribo Jean Marie Ndikuri yo hamwe n'umwana wiwe Bienvenue Ndikumana bapfungiye mu busho bw'igipolisi ca Gitega ku mugwa mukuru wa politike bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwabereye mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu. Kubw'umwe mu babibonye abo bikekwa bahagaritswe ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 2026 kigara mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 ku mutumba Kameza muri zone Mahwa muri komine Matana. Abahagaritswe nabo muri komine bajejwe umutekano igizwe n'urwaruka rwo mu mari w'imbonera kure rwo mu mugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bafashanije n'abajejwe intwaro. Ivyo ngo vyabaye kugenekerezo ya 2024 rishira igenekerezo ya 2025 kigara mu mugihe Jean Marie Ndikuri n'umuhungu we bo bariteye mu nzu ya Eric Nifasha baramukomeretsa imbere yo kwiba icuma gitanga imishorara y'izuba, ibateri n'idirisha. Ayo makuru aremezwa na Audace Havyarimana umukuru w'umutumba Kamezi hatomora ko uwo yakomeretse cyane hakoreshejwe igipanga yari yajanywe ku bitaro mu Rutovu aho yacikaniye ku igenekerezo ya 2025 Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2025. Kubwo wajejwe intwaro nyene ababikeye ku icaha bararungitswe ku munsi wa mbere igenekerezo ya 2029 Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2025 mu busho mu gashoka komisare y'igipolisi c'intara Gitega kumvo z'amatoza ariko araba. Kuri ivyo rero abanyagihugu bo ku mutumba Kamezi bagasaba ko Jean Marie Ndikuri n'umuhungu we barengutswe imbere y'ubutungane kugira ngo bishure kuvyo bakoze bagirizwa. Myandi makuru kandi impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi ngo mu mutego hagati y'intambara amakambi n'imbibe zugawe. Nkuko bitangazwa n'ikimenyesha makuru SOS Medias Burundi canditse iyi nkuru kikavuga ko impunzi zirenga 188 zaturutse mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zoba zibangamiwe nkuko tuzobigarukako. Tukabamenyesha ko kandi igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naco coba carahagaritse mu mabanga wari umuvugizi w'ico gisirikare ari we Sylvain Ekenge nkuko nawe tuzobigarukako. Abandi nabo bakavuga ko hoba hategetswe gukizura mu ijoro kubera umutekano uriko imishamirano iri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda nkuko tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo. Ni mugihe kandi amabingo y'igipolisi nayo yoba ari muri bimwe vyiganje imakamba.
Imakamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu manuko bw'igihugu hari urukurikirane rw'amabi amazi imisi akogwa kandi avugwamwo abapolisi akabateye amakenga kubijanye n'ikoreshwa ry'inguvu ukudana n'umutekano mu kuguma wiyongera cyane cyane ku bamotari no kubamenyesha makuru. Hari abapolisi barashe umuntu umwe arakomereka, umumenyesha makuru nawe arakubagurwa ngari ku butungane ntibwigeze bunyarutsa gukora. Ivyo zabaye hari ku munsi wa kabiri genekerezo ya 23 Kigarama mu gisagara ca Makamba igikorwa c'abapolisi cahindutsemwo amabi bituma haduka ubwoba mu banyagihugu. Ngo amasoko menshi yavuganye na SOS Medias Burundi umupolisi ngo yambaye umwambaro wa gisivile yaragerageje gufata ipikipiki. Imishwano yacitangura hagati we n'ubunyongiyo pikipiki yitwa Fabrice iyo barakubiswe cyane mu nyuma umupolisi arakoresha inkoho aramurasa aramukomeretsa. Ababibonye bakemeza ko umupolisi yari yaraye ahaswe kwihanira nyuma yaho aburijwe n'abamotari gufata ipikipiki muri ubwo buryo nyene. Inyuma yo kurasa umupolisi yobaciye yiruka yerekeza kuri Bankobu. Ihunga ryiwe ryarababaje abamotari n'abadandaza b'imakamba baciye bamukurikira. Haratewe amabuye bituma abapolisi bagirwa gucungera iyo banki barasa amasase menshi kugira ngo babuze ko abo bantu bohava binjira muri banki. Ayo masase yarateye ubwoba abantu bituma bahungira mu mazu n'ibibanza vy'idandarizo biri hafi. Muri ico cuka rero n'umumenyesha makuru wa radio Isoko FM yari karonderera amakuru ku vyariko biraba yakobagurwa akanakubitwa cyane n'umwe mu bapolisi imbere y'indongozi z'igipolisi zari ngaho. Nubwo hemewe ko hagiye gutangwa ibihano nta ngingo nimwe irafatwa gushika ubu kubw'amasoko yegereye iyo dosiye. Abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki bariyamiriza ubusuma bw'imbonogoje bakemeza ko bamwe mu bapolisi kenshi bambaye umwambaro wa gisivile batwara ayo mapikipiki no mu gihe ivyangombwa vyose bikwiye. Mu gusubizwa ayo mapikipiki bene yo batanga hagati y'amafaranga 150 n'ibihumbi 200 y'amarundi. Izo pikipiki ngo zo bazica zijanwa mu bibanza bitazwi kugira ngo ubwo busuma bworohe. Ababijejwe ngo batabonye uko bigenda kubw'amasoko atandukanye. Kubera uburemere bw'ivyo bibazo abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya Burunga baratanguye ingendo zo guhumuriza abantu kuko bamwe mu bamotari bavuga ko bashobora kwihanira. Basavye umuntu wese afise amakuru kuri ivyo vyabaye ko yozitanga kugira ngo amatohoza yatanguye yorohe. Umumotari yakomerekejwe yaciye anyarukanwa ku bitaro vy'akarere vy'Imakamba kugira avugwe. Umupolisi yamurashe yoba yahavuye afatwa mu nyuma ariko nta rubanza rw'ikibireraho ruraba kubw'amakuru dufise. Iki kibazo gisubire kwerekana impungenge zamyeho zijanye n'amabi akogwa n'ubutegetsi hakoreshejwe inguvu nyinshi z'ibigwanisho, umutekano w'abamenyesha makuru hamwe n'ubusuma buvugwa ko bukogwa bigatuma biboneka ko hari ukudana kandi habuze ubutungane mu banyagihugu b'Imakamba. Ngorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ofyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngama mu gihugu c'u Burundi yo ba muri politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi no Mpuza TV rero Imana iba hezagire mu kogwa vyanyu vya misose muriko murakora.